turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2022 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2021. Inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, kaze murano makuru tugira ngo tubashikirize. Utwigoro twakozwe na leta mu bisata bimwe bimwe nitwo twatumye ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya ritanguza isekeza mu ntumbero yo gukura ibihano bwafatiye Uburundi mu bijanye n'imfashanyo bwahora butanga. Abantu 14 nibo bagandaguwe hirya no hino mu gihugu mu ndwi iheze, ugwaruka rw'imbonera kure rukaba rutungwa urutoke n'ishiramwe Ligue Iteka ko ruri mu bakora ubwo ubwicanyi. Murabikurikirana murano makuru. Umusi mpuzamakungu wahariwe impunzi warahimbajwe mu ikambi ya Mahama kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 21 ruheshi. Ikigomezo Shalom kikaba cari cifadikanije n'izo mpunzi, aho cari kiramutse gitanga impamya bushobozi kubigeme bahejeje ivyigwa vyatanzwe mu mugambi wa Akademi Ubuntu. Idonido ry'aya makuru ni mukanya isasa. Ubumwe bwa Buraya ngo bwaratanguje isekeza mu ntumbero yo gukura ibihano bwafatiye Uburundi mu bijanye n'imfashanyo bwahora buha Uburundi. Vyashikirijwe kuri uyu wa mbere na Claude Boshu aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi inyuma y'umubonano yahawe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Claude Boshu akamenyesha ko ivyo vyose vyashitswe ko kubera utwigoro twakozwe na leta mu bisata bimwe bimwe kurikira. À la fin du mois dernier, ces groupes de travail ont unanimement pris l'orientation, ou donné l'orientation de travailler aux experts juridiques, aux traducteurs des institutions, afin que soit révoquée la mesure qui suspendait l'aide financière au pouvoir public burundais. Et donc c'est un progrès remarquable, un développement important, raison pour laquelle j'avais sollicité en informer le président, qui a eu une évolution importante dans les opinions des ministres de l'Union européenne et des institutions. Et cette opinion, bien sûr, a été attentive à ce qui s'est passé au Burundi. Et donc c'est sur la base des évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance, et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises. Birakenewe ko imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu vya Buraya isubira ikabaho, ariko rero abategetsi b'u Burundi bategerezwa kubanza gukurikiza ivyo basabwe mu bihumbi 2016 mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu. Urongoye ishiramwe Human Rights Watch muri Afrika yo hagati amenyesha ko ubutegetsi bwa Gitega butegerezwa kubandanya abwerekana ko bushaka ko iyo migenderanire isubira mu kureka abantu bakishira bakizana. Iryo shiramwe rimenyesha ko rishigikiye ko iyo migenderanire isubira, ariko babanje kwisunga ivyo basabwa. Mais pour nous à Human Rights Watch, de recommencer un appui financier sans condition, voir où nous sommes et le contexte de 2015, pour nous, il y a certaines problématiques qui se présentent. Tout d'abord, l'Union européenne au début de 2016, ils ont pris une ligne, ils ont dit au Burundi, il faut respecter les droits de l'homme, il faut mettre fin à cette époque d'impunité, particulièrement pour les exécutions extrajudiciaires et particulièrement commis par les Imbonerakure. Il faut donner l'espace d'expression libre aux médias et aux sociétés civiles, et il faut recommencer de construire un espace libre politique. Et jusqu'à maintenant, en juin 2021, pour nous à Human Rights Watch, ces étapes n'étaient pas prises. Donc, ce n'est pas une question d'avoir une relation proche avec le Burundi, entre le Burundi et l'Union européenne, ça c'est très important. Mais pour nous à Human Rights Watch, la question c'est que ils sont d'où le demande de mars 2016? Ils sont où? Est-ce qu'il y a un progrès qui a été fait?
Et pour nous, la réponse est claire. Il n'y a pas un changement systématique, il n'y a pas un changement par rapport le judiciaire et l'impunité qui continue de diriger la violation des droits de l'homme. Au contraire, il y a certains gestes qui étaient faits par le président Ndayishimiye pour montrer qu'il y a un progrès, en guillemets, un progrès par rapport à la situation des droits de l'homme, mais pour nous, ça continue d'être tout simplement un geste. Et dernière chose, on a peur qu'un cycle a commencé au Burundi où le CNDD-FDD, le parti du pouvoir, pour arrêter certains journalistes ou bien certains membres de la société civile, garder eux en détention, et puis pour donner un geste, dit que, OK, on va libérer ce type, et voilà quoi, il n'y a pas de problème de droits de l'homme. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que les journalistes ne peuvent pas être arrêtés pour faire le métier, même avec les acteurs de la société civile. Et donc, c'est très bien, par exemple, que les 4 journalistes de Iwacu étaient libérés, étaient pardonnés. Ça, c'est très bien, c'est une bonne chose. Hein. Tant que je suis quelqu'un qui connaît très bien le président de Mbimba, je suis très content qu'ils sont libres. Mais en même temps, est-ce que la question est toujours là? Est-ce que les 4 journalistes de Iwacu méritent d'être arrêtés au début? Et pour nous, la question, c'est niet. Pas du tout. Ils ont fait le métier, ils ont été arrêtés et par la suite, le président, comme geste symbolique, il a libéré les prisonniers pour annoncer qu'il n'y a pas de problème en termes de droits de l'homme au Burundi. Ça peut commencer un cycle très grave et nous, à Human Rights Watch, on a peur qu'on peut continuer de voir soit les journalistes ou soit les membres de la société civile arrêtés, relâchés, une danse dirigée par le parti du pouvoir. Abantu 14 barapfuye muri abo harimo abakenyezi 3 n'umwana umwe hamwe n'ibiziga 5 vyatowe hirya no hino mu gihugu. Ivyo biri mu cegeranyo umuhari iteka wasohoye mu ndwi yo kuwa 14 gushika kuwa 20 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021. Ansher niko yagize arongoye uwo muhari akavuga ko kandi imvo zituma ubwo bwicanyi bwabaye ndanse mu gihugu harimo ukwihorana abandi bakaba batamenya uwabishe, akamenyesha kandi ko mubagirizwa ubwo bubisha harimo ugwaruka rw'imbonera kure. Tumukurikire. Iteka nkuko yamikora kundi twasohoye icegeranyo, aho muri icegeranyo kibonekeje ko hapfuye abantu benshi muri iyi ndwi. Mu iteka twashoboye kuronka abantu 14 bapfuye, aho muri abo 14 harimo 3 b'abafasoni n'umwe w'umwana. Hakaba muri abo 14 ibiziga 5 vyatowe hirya no hino. Aba rero n'umuntu umwe yanyurujwe, hakaba n'uwundi yagira ivya furambi na 6 bahagaritswe udaciye mu mategeko. Igitangaje muri ico cegeranyo nuko vyibonekeza yuko abantu bapfa novuga mu kuntu gutandukanye. Ego hariho umwe yishwe, umwe twita execution extrajudiciaire, novuga yishwa ndengera butungana. Hakaba rero n'abandi tubona ko ari biva mu biho ari kwihorahorana. Hakaba n'abandi ko umengo biyakuye. Rero tukabona ko benshi mu baboneka ko mu batogo bapfuye yamenyekana babishe. Ishamwe rigiteka rigaterwa amakenga no kubona ko ubwicanyi bwabaye ndase mu gihugu ndetse mbere bwakwiragiye mu ntara zose, kuko abo bantu bapfuye tubasanga mu ntara z'ubumanuko, Burengero, hagati novuga mu buseruko na Centre. Ivyo vyose rero bigatera umutima uhagaze rigiteka mu gihe na cyane tubona ko atakiri kukira kugira ngo ubwo bisha buhagarare.
abana babigeme hafi 200 baba mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda bararonkejwe impamya bushobozi n'ikigo Maison Shalom biciye mu mugambi witwa Ubuntu Academy. Abo bigeme bakaba bari bamaze amezi 6 bakurikirana inyigisho mu vyigwa vya leadership na resilience. Kwizina rya Maison Shalom, Marguerite Barankitse yasavye ubugwaruka ko bwo kwerekana ko impunzi ari umuntu nk'abandi ashobora kugira akamaro mu kibano. Maison Shalom ikaba yari yagiye guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi mu ikambi y'impunzi y'Imahama kuri uyu uwa mbere. Dukurikire umufasoni Marguerite Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom. ikajabuka Kagera igashikiruzo abarundi bakayumva bakumva ko kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi tutabaye impunzi koko twabaye ahubwo twaje kwiga twaje muri kaminuza kubera iki ibibondo muhejeje kuronka iyo diplome nagira ngo ndababwire kuba impunzi atari gitutsi kuba impunzi n'ingwara ikigwa barayiza babari imbere yanje kuba impunzi si ingwara idakigwa tubatse elite Mahama Center kugira ngo twerekane koko impunzi n'umuntu asanzwe nk'abandi namugaye afise n'ubumenyi ashobora kwigisha abandi kuri uno munsi mbere igituma mwabonye twasidukanye n'iyoma tugashaza twashaka kwereka amakungu ko kuba impunzi ushobora kubifata ko ari akaryo keza ko kwiga kuko muri iki kiza mbere cya korona impunzi zarerekanye abuzukuru b'impunzi nibo berekanye ubumenyi Moderna vaccine ya Moderna yatowe n'umwana n'umuzukuru w'impunzi yavuye muri Armenia Ivyo vyigwa vya leadership na resilience vyatumye abo bigeme bahungiye Imahama babona ko naho bari mu ngorane uno munsi bishoboka ko ubuzima bwabo buhinduka ahubwo mbere bakanafasha n'abandi mu gutatura amatati mu kibano. Iyi mpamya bushobozi mpawe izomfasha mu buzima narindimwe busanzwe kubera ntaratangura gukurikirana ibi vyigwa hari ubu muntu mvuga ngo ntari mfise ariko nkuko yitwa Academy Ubuntu mu vy'ukuri hari ico byamariye bivuze ngo ngiye gukoresha mu buzima bwa buri munsi nk'akarorero twarizemwo resilience nk'urugero wahuye n'ikibazo ugomba kwiga uko ugikemura community ishobora kuba ifise ikibazo kandi gikomeye ariko nkawe nk'umu resilient ukarondera ukuntu wogikemura nubwo coba cabaye ingorabahizi. Ibi vyigwa twize vyadusubijemo icizere birenze uko twari tumeze mbere kuko twarize leadership. Iyo leadership rero ninatangura nka Afrika kuko deja ubu naratanguye ku Afrika
habaye nk'ikibazo ahantu ndagenda nkabikemura. Rero nk'uko tuzi ko twahunze amahoro make ubwumvikane buke, rero muri ubwo bumenyi nahawe hano nzi ko nzobasha gukemura ibibazo twahunze dufise, twongera tukaba amahoro, tugataha tukaba amahoro hamwe n'abandi. Nungutse ubumenyi bwinshi cyane ku bijyanye na leadership n'ibintu bijyanye na resilience. Ni ibintu cyane cyane byari bikenewe mu buzima bw'iwacu, kuko leadership ni ikintu gikenewe cyane, kandi byafashije kuba umurida w'abandi, ariko nkabanza kuba umurida jewe ubwanje, nkibera umurida hama nkazobera umurida ku bandi, na jewe ubwanje nabanje kwibera umurida. Hama resilience nayo ni ikintu kinini cyane byanyunguye ndiko ndavyiga, kuko nari umuntu ufise ubwoba sa n'uwihevye kubw'ubuhungiro, ariko maze kwiga resilience narumvise ko nshoboye, kandi ko ubuzima ndimwo ntegerezwa kubuvamwo, bitegereza guhinduka, numva nifitiye icizere, confidence irazamwo, numva ko nshoboye, numva ko naho nabamerewe nabi ikindi gihe nshobora kumererwa neza. Ni kuri iyo nkuru turangirije ko ano makuru, tukaba tubashimiye kubona mwayakurikiranye naho ubutaha.